Baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi. Ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro gukoreshwa ibiganiro, no tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukamufuza ico mubaza mutwakure kuri 61 46 84 48. Henko Sound niryo jwi ryo Burundi. Aha, ngaha rero mbwira inda ariko aritwara nko ku gatumba kandi rero ndavyibutse uzimuze dushika ushika ubwira ujya muhungu ngo akanako ko gatuma ni karatuvamo ninda sa no ku gatumba. Aha uturabye ukandaba ukamera nyine kurushatsi ukamanuka hepfo kurenga uriko nasa no gatumba sanga turi vyigange so this. Okay, ure dufate ko mwavukiye ngaha Gitega. Oya. So twavukiye ariko none so biranditswe mu gahanga ariko twavukiye ariya Ibyo mengo nagasuzuguro kandi nyine gakabije. kamukabiri. Mumbabarire sinashatse kuba shira hasi. Murakoze. Ariko nanishatse ko tugira ko tubana neza n'abandi. Twavyumvise basi tuzogerageza. Shama bazogerageza je sindimo. Nacho azovuga tushavugana nande kazima shashanye. Je kuvuga mana yanje n'umashadiya nagende je mumavuga. Akoziki. Vyumvise. Sinenze ko twaje no mupago bw'abasenga. Shatia. Oui. Nami. Oui. Murandetse neza. Cyane. Ukose. Okay. Ni vyiza. Neza nawe. Ndahumye ndashima uko biri kose. Nteko mwatekereje atavugisha n'undi telefone mwazigiza abagenzi. Utavuga. Hari igihe turi twe tuvugamo kandi twe twanyituganira. Okay. Gusa bigaragara cyo ndashima gusa bigaragara nkaho umenga murakunda amatelefone cyane. Ikasha tubona ariko byatubereye abagenzi ko unaravye abantu benshi si beza si ngombwa rero tuze turimenyeza abantu cyane ariko twazi ko turaraba n'ibigezweho. Okay. Yana. Nawe uri kwa bigezweho cyane. Okay, reki kintu nagomba yuko tuvugana ko ndabona muramaze imisi ngaha ariko misi yose nabambona muri mu matelefone boba hari icyo munsi ku bintu bijyanye n'ijambo ry'umuremyi w'ijuru n'isi wamukunda ibintu byo gusenga kubera ryari namwe niyumvira ko twoza turafatanya ngaha mu nzu wacu yambari kuryama tugomba tuje kuryama tuje gufungura cyangwa gatondo yuko byoshika tukaza turasengera hamwe. Oh my god, neno Sinzi ko twaje kwa pastor. Je neno sinari ko tuzoze turafatanya kuryama. Oh my god. Ya no tuzoze turafashanya cyane dufatanya gusengera hamwe. Okay. Jenna Jones. Sa? Navyo je kandi nibyo nkunda ndanavyanga. Kubera iki wowe vyanga ofisi impamvu Razana ari mu rusengero. Oya tuzoba turi mu rusengero ni gufashanya deje. Iyi none tugirisha benye bagera mu rusengero. Sa? Nazo tugirisha bagera mu Oya rusengero. ndi gusoma ijambo ry'Imana gatoyi bidutwara nk'iminota 5 yonyine. Okay, mugihe bizoba vyasiko biherera mu cumba ciwawe musengere. Uzofata inzira ngende ku rusengero wifatanye n'abandi. Sinzi njyewe ni mbano mfata n'umwanya afise. Ninjoro mbandushe mbaniwe. Tugiye kuryama. Kandi bagomba kuruhuka kare. Oya mugihe bizoba vyasikuja mu cumba ciwawe ukiherera ugasenga. ugasenga. Tunaryamira rimwe.
nkamiye gakunda kwiga kaba kariho karaposa akwanditse kumfatira mu rwara mukobwa ningizi Ukamiya. ikoze nabi uri Okay, mugufi rata. bazi abagize okay hama nawe tuvyorere hama nawe ndi muremure bazi hama garukiriza tubwire amakuru yo gusenga navyumvise akwasuto tubwire Bo Mia, icyo nakubwira si uko ukomeza kugira amahane. Imana itandukanye na gahunda zo kuryama, kandi Imana itandukanye no kuryama kare, kandi Imana nawe shadi itandukanye n'ibyo byose muba mwibwira. Ko murashobora kuba muryama kare ariko umenya umwanya ugiye kuryama ariko ntuza kumenya ibibera mu ijoro. Yaba mwohereza agaciro mukamenya iryamana kari duhereza imbaraga zo kubyuka. Ibyo ndababwiye ntimwobica amazi mwobyumvira. Sinumva yuko iminota 5 yobabuza kuja imbere y'Imana tugasengera ijoro kugira ngo rigende neza. Ego sindi Imana kandi ntacyo ndi imbere yayo, ariko ndabahanura yuko mwokwitwara neza. Isi tubikiye byinshi kandi cyane. iryo ni ijambo ry'Imana tushimire Imana disi Mana, kubera iki ibyo byose wemera ko biba, waduhurije ngaha nk'imitima ine, ariko ndabona imitima yacu iratatanye kandi cyane rwose. Warambwiye ati isi imeze nk'inyanja, abantu natwe tumeze nk'ifi izokama, ariko izofata cyerekezo zifise. Mana, muri buno busabane turimo turi imitima ine, turakwinginze utuyobore kuko natwe ubwacu ntituzi icyo turi. Good. Zabasha. Yere byanje hano narakunda ndababa ndabihanagura. ukwanagura ibihe Basi nyene. rero mfabitsina Papa. sinzi ariko numva meze nabi Ngira ninjya zo mu gisagara zakumereye na. akumana ico gisagara we muvini gisagara no kugatumba Gusa bazi kwino zose ari kumuvuga urana njya mu ngarazi guteka. Ntibamenye ko ari umuhungu bra. ariko tuvugisha ujya mpungura mukunda ntumukunda Nini umuhungu utikanda ari mwiza. tureka kuvuga ivyo vya mwene data ivyo vya bene data tubishire mu isengero tuje mu buzima busanzwe uramukunda ntumukunda Bo ndamukunda. Ariko apana nkuri kuravyumvira. ndiko niyumvira iki se twiyumvira Bavuze ngo ibyo kwishenga tubishire ku ruhande. Ndamukunda ni mwene data. Tumaranye igihe akomana kirekire bene tuzinanye. data bene data Yambere mugisha ku rugezo ntashobora kubivuga. Rero nico gituma mba numva ikintu cyose akoze sinzi ko nawe mubibona ariko doma apana mbona wayi buri gihe ujya muhungu okay sitwa Nyizi Steve. okay zo tugati ujya muhungu uri mwanya wose ujya muhungu cyo jambo riri kunja kandi nyine somo no kuvuga ngo mesha None basi turetse n'ibyo jewe yankoreye. Ntuha agaciro kubona twaraje nka mu gisagara nanone ujya mu gikomere. Kindi naco gikomeye. Ni n'umuntu asenga. Buretse ko ngaha mu gisagara twagiriwe amahirwe. N'abangu bangana gute basenga. Iyo tuba tubana ngaha n'umuntu anywa itabi anywa inzoga. uracomeze nabi Genda ujyane basi. ako shaka kuva wavuga ujya muhungu ninavyibuka ngaho genda ushikira ujya muhungu wawe
mbwira ati nukuri yaranje aza dutera inkuru atubwiriza komba byose adutera inkuru vyahe ariko ibintu byo gusenga agerageza duha amahoro. Okay, ndikuvuga nk'aho ndikuvugira n'abandi agerageza amahoro rero sidaheza agerageze amahoro. Jewe nifitiye utugorane tw'iwanje, nifitiye ibibazo by'iwanje, nta kuntu nyimba nawe afise ibindi bibazo vyiwiwe acaza abenura ko nko gusenga asa n'umuntu afise ibintu by'ibibazo ukuntu ngo yarahungabanye ukuntu sinzi, agerageza vyikumanire ibintu vyo gusenga. Nagerageza nyimba agomba gusenga aje muri eglise canke arondere mwene data musenge hama jewe oya sindaheza kuko mumva kuvuga naraheza jewe mama wora ndeke je umvara nifitiye ibindi bibazo, nifitiye izindi ngorane z'iwanje mba ngomba kurabana n'ivy'iwanje, nawe agerageze kurya abona tutazinanye, agerageze arabane n'ivyiwe. Ndikumva ariko umengo nje njompa amahoro, ngomba kubaho nishimye nezerewe ivyo nahuye navyo nazindi ngorane nishaka ukumbayeho. Nivyo bintu numva nkunze, nivyo bintu numva nishimiye. Gerageza iyo Mana yamambwira bijye bibazo byose ndimwo canke ibibazo byose ndiko ndacamo ko yarinze ibindekeramo nuko itankeneye uzomumbwirira bose ndamubashe, singiye kumwibwirira, singiye kumutaka indero, singiye kugira gute ndagutuma. Mia uretse ko uriko urantangaza ushobora kuvuga menshi ukansinda, ariko icyo nakubwira ibyo Steve akubwira nivyo, nanje nta kindi kintu naguhanura uretse gusenga. Hama ibyo by'ibibazo navyo urimo ibibazo nta muntu n'umwe atabicamo, ariko ndazi Imana irinzi bireka ngo bibe bifise ikintu nshaka gukora, kubera kino niyo Imana yamuretse akamara iminsi 3 mu nda y'ifi ntiyamukuyemo. Rero tekana umvirize ko twagiriwe ubuntu tukaza ahantu hari umuntu asenga, nanje urabizi ko ibyo gusenga ndabirimo. Reka dufashe Mia tuba abana beza, niyo tuzoshobora no kuba muri kino gisagara amahoro. Mia ibyo bibazo byose uvuga ko ufise ndazi ko ari inzira yo gutabako, zoburambarira nyene sinzi ko nabikubwira, ariko je ntandukanye n'ivyo ko yavuga byayona nyimbari yo ndanumbazi. Kandi ikindi nanjye ndasenga kandi ariko urabizi nta nubwo biri ngombwa uva ngo uko tugiye kuryama tuja gusenga. Mbafise ibintu bijuka nkora, mbafise ibintu vyinshi biba vyanduje mu mutwe, bafise kuruhuka kare. Rero ni bamwe nimwaba mubishoboye mwe n'ujya mwene data wawe twambwiye muze musenge mudusengere. Jeje ibibazo navyo ndabizi nta muntu atagira ibibazo, twese dufise ibibazo. Rero sinumva ko je zakuno kongereka ibibazo by'ibuhiwe urushenga ngo dusenge mu minsi zozamva bya ngo dutanga imitwaro badutanga imitwaro hase tuyede navyo yavuze, ariko ndazi ko azobivuga kuzima ndabazi. Rero basi kwa kugutoma zugeretse umubwirire navuze nabo no munsi sinavuze niyoroheje nitonze. Imana nzi ni Imana ishobora guhindura byose, zo ndabizi. ndizera ko ishobora kuzohindura twebwe canke igahindura mwebwe. Ikizobona kizotubera ciza mu kubana muri ino mitima ine iri ngaha muri ino nzu. Ikizobona cyo tubera ciza izohindura bamwe muri twebwe. Katuyirindire sawa gusa uzomumbwirisha uzokoze sawa navyumvise. Agushana kunondondere n'ikinini cy'umutwe reka mfame sinakunda, reka ndagusengera basi. Oh my lord ndikusaba ikinini none niki kintu ikinini gishobora kubera ki wizera ikinini uramusengera washikana ico kinini. Okay, kubera ki wizera ikinini gusumba ko wizera Imana. Nigeze mbikubwira nagutumye kinini hama mugozi w'Imana ceze zusengere wanza nico kinini basi reka dusenge reka ngene gucizanira twara gasengera.
baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse, Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'u Burundi.